ahubwo imbere y'Imana nuko iduhamagarira gukundana. Ariko reka dusome kw'iri jambo riduhamagarira gukundana kugira ngo tuvavanure no kwankana. Uvuga ko ari mu muco akanka mwene data wundi abakiri mu mwiza na bugingo n'ubu. Iri jambo riradufasha cyane, ryanditse muri Yohani wa mbere igice cya 2:9. Iri jambo iyo urisomye nawe uraho mugenzi rirakwagiriza, kuko umaze kumbwira yuko uri umwana w'Imana, umaze kumbwira yuko wakira agakiza, umaze kumbwira yuko wakijijwe, umaze kumbwira yuko atacyaha ufise, ariko ugifise aka kantu kavuga ngo uvuga ko ari mu muco akanka mwene data wundi abakiri mu mwiza na bugingo n'ubu. Yes, turabonuje cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri kumande zine z'isi, turabahe mwaramutse namwiriwe, biravana umwe wese naho aherereye. Today is another day, another blessing, another beautiful day. My name is Iram Promoter Bando Kamera. Utarakora subscribe bana nyikora kugira ngo ibintu bize biragenda neza cyane. Twatewe iteka kandi ryo kongera kwakira umukozi w'Imana Bukuru Jean Claude. Amaze iminsi abaha ibiganiro, abigisha inyigisho zitandukanye. Uno munsi twamwakiriye mu bwami bwacu kugira ngo adufashe ijambo ry'Imana uyu ry'uyu munsi. So ijambo ngene kugira uno munsi ranje nivyo rivuga nti ivyo kuba abana b'Imana. Nijyari umuntu aba umwana w'Imana. Reka tumwakire aturamutse hama agende adusigurira. Karibu mukozi w'Imana. Murakoze cyane, ndabashimiye namwe mwama modo hakanya kugira ngo tuganire. Karibu cyane. Byose ni ibintu bidufasha kugira ngo dutangaze ubutumwa bwiza bose babumenye hirya no hino. Yego uyu munsi nje gukorana namwe, ariko hari izina nashaka kugira ngo nshikirize kugira ngo mwame muri menya igihe cyose. Izina Bukuru Jean Claude ni izina ry'abavyeyi bampaye, ariko ndagyemera nk'abavyeyi, ariko hari irindi zina uhora Imana yampaye yitwa ngo Ininahazwe. Ininahazwe ni izina Imana Imana yampaye, nacyo gituma namba ndiko ndashaka kugira ngo ndaryamamaze, kuko mu gihe cyose mba ndiko ndagira ubutumwa bwiza bw'Imana, mba numva ko ari ryo nobanza gushiraho, kuko ari gihe uhora Imana yampaye. Ariko iryo abavyeyi bampaye ntimugibagiye, kuko umuvyeyi ni kirumara, nawe agira kabiri imbere y'Imana. Rero Ininahazwe ni naho namashira imbere mu gihe cyo kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza bw'Imana. Ariko reka tuvuge kwa aya majambo y'Imana. Uyu munsi tuje kuganira aya majambo meza y'Imana. Nta rukundo mu bantu, nta rukundo rugihari, agari no pate. Musanzwe iyo mvuze aka kantu mbashatse kugira ngo nkangurira abantu ukuntu uno munsi atarukundo ruhari. Uno munsi abantu twarankanye, uno munsi abantu dufitanye inzigo, ugwanko rudasanzwe. Byose imbere y'Imana ibyo ntibishoboka, ahubwo imbere y'Imana nuko iduhamagarira gukundana. Ariko reka dusome kw'iri jambo riduhamagarira gukundana kugira ngo tuvavanure no kwankana. Uvuga ko ari mu muco akanka mwene data wundi abakiri mu mwiza na bugingo n'ubu. Iri jambo riradufasha cyane, ryanditse muri Yohani wa mbere igice cya 2:9. Iri jambo iyo urisomye nawe uraho mugenzi rirakwagiriza, kuko umaze kumbwira yuko uri umwana w'Imana, umaze kumbwira yuko wakira agakiza, umaze kumbwira yuko wakijijwe, umaze kumbwira yuko atacyaha ufise, ariko ugifise aka kantu kavuga ngo uvuga ko ari mu muco akanka mwene data wundi abakiri mu mwiza na bugingo n'ubu. Nawe mugenzi uracyari mu mwiza, kuko ntuzusubire kumpenda ngo ukunda Imana mu gihe wanka mwene data wundi. Ingo rero dukundane tubumwe. Ariko ijambo nyamukuru dufise uno munsi ni ijambo rivuga ngo ivyo kuba abana b'Imana, ryanditswe Abaroma igice 8:14 nako Abaroma igice 8, ko turacyabandanya ko y'amajambo y'Imana. Murakoze cyane rero kumwese munkurikirana, ubucuce kuganira aya majambo akomeye kugira ngo twigishanye twese. Ariko icyo Imana yahamagariye umuntu ni byiza yuko agitanga kugira ngo mu by'ukuri akomeze kwigisha abantu no kubashira hamwe imbere y'uhora Imana, twese tubumwe. Ivyo kuba abana b'Imana ni ijambo rusanga Abaroma igice 8. Ariko reka dusome kwa aya majambo. Ijambo rya mbere atubwira ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Iri ni jambo tusanga ku murongo wa 14 ku murongo wa 14 igice cya 8 mu Baroma, aho aya majambo atwigisha neza ivyo kuba abana b'Imana. Tubanza kumenya mbega jewe nkwiriye kuba umwana w'Imana gute, nkwiriye kurongorwa na mpwemu yera gute.
ubwa mbere nuko tubanza gukundana. Twavuze rya jambo gukundana, iyo dukundanye no kuvuga ngo haba hari imana idasanzwe muri twebwe ku buzima bwacu. Rero iri jambo byo kuba abana b'Imana ricyari twereka neza ko kugira ngo wakire mpwemu kuri mpwemu yera nuko ubanza gukundana. Abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Inshuti bakundwa, aba barongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Tumaze kuba tuganzwa n'uhoraho, tumaze kuba twumva yuko Imana ariyo dushira imbere, ni ukuvuga ngo hari mpwemu iduha, hari mpwemu yari iduha kugira ngo dukomeze kwama tuganira nayo. Abo rero nabo nibo bariko stamp, nibo bariko sign, nibo bariko ikimenyetso cyerekana neza ko aribo bana b'Imana. Dukomeze kwiri jambo. Iri jambo naryo nyene riratwigisha cyane, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, idutakisha ngo idutakisha ngaba badata. Iri jambo turisomye ego nivyo turaryumva, ariko tubanze turisesangure. Dusesangura iri jambo dibanza kugira ngo ritwigishe neza, ko turisomye tukarengana nta kamaro, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya. Rero iyo tutahawe impwemu y'ubuja ngo twongere gutinya, ni kuvuga ngo iko impwemu y'Imana iduha icyo Imana ivuganye natwe, nta mpamvu yo gutinya, nta mpamvu yo kugira ngo tuvuge ibidashobotse, ariko dukwiye kuvuga ikintu nyene Imana ibiduhaye. Uyu munsi rero twahawe ijambo rivuga ngo nako iri jambo ivyo kuba abana b'Imana. Iri jambo twahawe na mpwemu ukuri, ariyo mpwemu yera. Ari naco gituma tuvugira ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Niyo jambo twahawe kugira ngo turisangize namwe, twigire hamwe kumenya ijambo ry'Imana. Nshuti bakundwa, mwe munkurikirana, ndazi ko mwe kumurumviriza ubutumwa, ariko ndabinginze kugira ngo mukomeze kumviriza, kandi aho muri hose mukomeze kubahanahana mwese hirya no hino, kugira ngo tumenye icyo turondera gukundana, turondera kugira ngo tube hamwe, turondera kugira ngo tube abana b'Imana. Ariko umaze kuba kure y'uhoraho, bisigura yuko utaba ufise iyi mpwemu ivuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Dukomeze kwa aya majambo, kuko twavuze ko turi Abaroma igice 8 umurongo wa 14 gushika ku murongo wa 17. Amajambo ariko aratwigisha neza. Ubundi iyo tuvuze amajambo ni byiza yuko namwe aho muri muca musoma kugira ngo musobanukigwe, natwe twigishwe twese. Dukomeze kwiri jambo. Mpwemu bwiwe abwirikanya n'impwemu yacu, ari cyabona yuko turabana b'Imana, ariko turabana bayo, turabaragwa b'Imana, turabaragwanwa na Emmanuel, namba tubabazanya nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Dusubire mwiri jambo riratugoye gusoma, ariko mpwemu bwiwe abwirikanya n'impwemu yacu. Iri ni jambo ridufasha, kuvuga ngo tuyo turi mu Mana, impwemu yayo ibirikanya n'impwemu yacu, igenda iri connecte, dufatanye natwe turi kumwe, kuko icyo mba niyumviriye kiba kiri connecte n'uhoraho, kiba kiri connecte na mpwemu w'Imana. Rero ubwacu ibyo dukora byose, nimba turabana b'Imana, dukwiye gukora ibyiza kugira ngo turagwe ibyiza. Aya n'amajambo adufasha kumenya neza iki jambo ry'Imana ritubwiye. Twari kw'iryo jambo rivuga ngo ivyo kuba abana b'Imana. Nshuti mukundwa, turakwiye kugira ngo tuba abana b'Imana, turakwiye kugira ngo twegere Imana, turakwiye kugira ngo mu by'ukuri dukorere Imana, kuko hariho hari intsinzi. Ni naho twakira intsinzi idasanzwe yo mu ijuru, nk'uko intwari Yesu umucunguzi nawe yayakiriye, maze yicarana na Data iburyo bwiwe. Murakoze, ariko turabandanya ubutumwa kuko dufise bwinshi. Murakoze, nimugire umunsi mwiza kabisa. Ukoze cyane mukozi w'Imana. Twongera twibutsa abantu ko bino biganiro by'ijambo ry'Imana bazoza barabironka ngaha, kugira ngo bibafashe, kugira bibubake imitima, ego hama mukazoza mubishikirizwa na inini nahazwe nkuko yabivuze. Ariko je ndamuze kuri Bukuru Jean Claude. Turabakunda cyane. Iki kiganiro kaba kikubatse, ugifate ugisangiza abandi, ubatumirire no kuzoza bararabana ijambo ry'Imana. Ariko nagomba saba umukozi w'Imana, buruka inyigisho ziheze, nta kuntu mwoza muracisha mu musengera nk'abafise ibibazo, musengera nk'abagwaye, navyo byo bafasha. Ego murakoze, ico cama kibaho gusengera, dusengeranira abadukurikiranye,
abagwaye, ariko icyo gikorwa tugiye kugitangura cy'uno munsi niho wagiye kugira ngo dukorere hamwe ndetse n'abagwaye tugasengeranira aho muri hose mu mpande zine z'isi, kuko uhoraho yaduhamagaye byerekana neza ko aduha urutonde. Iyo hageze ko dusengeranira, ko tubasengera, tuzobibamenyesha tubabwira nti uyu munsi no gusengera, tubaha umunsi wo kubasengera. Sawa kabisa.